Mwongeye kwirigwa neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu kuri no mbonesha kure yacu ane ya Nyaburone News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yibutsa kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze muri ano makuru rero y'uno mugoroba by'umwihariko tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho akomeje kugenda aravugwa. Ndaza kukumenyesha yuko ingabo z'abarundi zongeye kwinjira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo mu gace gaherutse kwigarurirwa n'ingabo z'umuhari M23. Izi ngabo z'abarundi ziri kwifatikanya n'ingabo zo mu ihuriro rya Cyange muri coalition y'ingabo za Republika Iharanira intwaro rusange ya Kongo nyine bakaba bagerageje kwinjira mu gace ka Ruhinja ni muri teritwari ya Mwega ni mu birombe bya zahabu nyine ahangaha harasanzwe nkuko biboneka hari ibigo bikomakomeye cyane ibirombe bikomakomeye cyane by'abanyakanada ndetse hakaba n'ibirombe bikomakomeye cyane ni societe yo muri Afrika y'Epfo nyine ahangaha harasanzwe haracukugwa ubutare bwo mu bwoko bwa zahabu canke bw'izahabu nyine. Ahangaha rero izi ngabo z'abarundi zahawe operation cyangwa se itegeko ryo kugira ngo rijye kuhabohoza. Imirwano yaje kugenda ibono munsi yaje gutuma ingabo z'abarundi nyinshi zongera gushira ku mirongo y'imbere ku rugamba mu nyuma y'uko rero zari zagirageje kuba zohagaba ibitero mu gihe mu misi iheze guhera ku munsi w'ejo uyu muhari M23 wamaze kugenda urafata muri ibi bice. Kugeza uno mwanya rero amakuru dufise arerekana yuko hari bitigiri byinshi by'ingabo z'abarundi babaguye muri iyo ngwano, abandi baca barakomereka ndetse abandi barafatwa matekwa cange barafatwa miri nkuko byoma biboneka. Turaza kwifashisha ibimenyesha makuru mo nka Radio Okapi canga Media Congo Akadomoneti haricyo byabivuze ko kubigendanye n'iyo ngwano yaje kugenda irabera muri ko gice nkuko amakuru yoma aratugeraho abivuga. Turagaruka ku yandi makuru rero akomakomeye cyane akomeje kugenda ariko aravugwa cyane agendanye n'ibikomeje kugenda biragaragara hirya no hino nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ninde azotabara Kenny Claude Nduwimana? Kenny Claude Nduwimana yarahagaritswe n'iperereza muri gitugu 2023 co cimwe na Medaridi Muhiza umuvugizi w'umushikiranganje w'umutekano Petero Nkurikiye nyene yarabagirije gutuka rero abategetsi ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu. Yaravuze ko ari bo rero bakoresha imbuga King Umurundi n'umuhinga nyene yigenga kuri Twitter. Medaridi Muhiza yahavuye nyene ari kugwa, Kenny Claude araca aragumayo. Mu Burundi harakomeje kugaragara ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye biriko biribasira bamwe mu banyagihugu cyane abanywanyi bindi migambwe abatavuga rumwe nyene n'umugambwe uri ku butegetsi ngaha muri kino gihugu kuko biboneka na cyane biriko byongera ku muvuduko udasanzwe muri kino gihe hariko haribonekeza nyine amatora yimirije mu Burundi harimirije amatora y'abashinga amateka abagenama b'amakomine ndetse nabo ku mitumba. Aya matora azoba mu kwezi kwa ruheshi nyine mu kwezi gutaha uku kwezi turimo rero kwa gatanu kuzobamwo ibigendanye kuzobamo rero ibigendanye n'ibyamamazo ariko aya matora arateye impungenge cyane kubigendanye no kuba hariko haribonekeza imbonera kure ziriko ziragerageza guhungabanya umutekano ndetse no kwibasira abo badahuje ibyumviro bya politike nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turabirabera hamwe byose ibikomeje kugenda bigaragara. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese bariko baradukurikira n'abakomeje kutwumviriza mu makuru y'uno mugoroba. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri nga mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu makungu agiye atandukanye. Mwese ndabahaye ikaze ndetse ndabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Abatwumviriza bari nga mu Burundi, abatwumviriza cyane kandi baherereye mu makungu ya kure, mwese turabahaye ikaze, turabahaye mwiriwe mwese.
abadukurikira kandi bakomeje kugenda baherereye nga mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura, abari Igitega, abatwumviriza ndetse n'abadukurikira baherereye cane mu bisagara bigiye bitandukanye ndetse mu micungararo y'ibyo bisagara, mwese turizera ko mumeze neza ndetse mukomeje kugenda by'umwariko bakomeza kugenda baragira ibihe byiza. Mwese turabahaye ikaze, abari mu makungu ya kure ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Beka turabera hamwe rero amakuru akomeje kugenda ariko aravugwa muri iki gice cya Ruhinja. Rero harakomeje kubera ingwano ikomakomeye cyane nyuma y'uko umuhari M23 uherutse kwigarurira rero iki gice, nk'uko amakuru yama aradushikira, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, hongeye kubera ingwano iremere cyane nk'uko bigaragara. Amakuru atugera avuga yuko nyine ari agace gaherutse kwigarurirwa n'umuhari M23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Umuhari M23 uraherutse gufata umujyi wa Ruhinja uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umujyi wa Ruhinja niwo rero ubamo kompanyi y'ubucukuzi bwimba ubutare nyine nk'uko bigaragara, cyane harabonekamo inzahabu. Harimo rero iyi kompanyi ya Afrika y'Epfo yitwa Twangiza Mining iyobogwa na Banalok Operation, ndetse hakanabaho kandi kompanyi y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nyine ya Canada nk'uko biboneka. Nyuma y'uko iki gice rero giherutse kwigarurwa n'umuhari M23 kikaba cari ingenzi cane nyine ku bikorwa bigendanye nyine n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse iki gice bikaba binamenyesha yuko nyine cyari cyarasezeranyijwe Abarundi. Biravugwa ko hotanzwe itegeko cane ryaraturutse mu nzego nkuru nyine zo kwivuna abansi mu Burundi, ku buryo rero nyine baragiranye ibyago n'ubutegetsi bw'Kinshasa, maze baroherezayo rero special force, ingabo zidasanzwe kugira ngo zibashe kuba zobohoza ako gace. Amakuru dufise nuko no munsi habereye ingwano ikomakomeye cyane, ndetse yaje gutuma umuhari M23 ahubwo birangira wigaruriye n'ibindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ahangaha rero biravugwa yuko ibitero biremere cyane byongeye kwibasira umuhari M23 mu rwego rwo kugira ngo babashe kubambura aka gace, byaje gutuma ahubwo M23 ibasha kwigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye. Biravugwa yuko rero habonetse ibitigiri byinshi by'ingabo z'Abarundi, ibiziga byinshi biriko biribonekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ku buryo Abarundi babuze rero uko bojya gutora ibyo biziga bya bagenzi babo, nyuma y'uko rero bonaniwe kujya guhangana cyangwa se kujya n'ubundi kuva mu nzara z'umuhari M23. Hari abasirikare bivugwa ko rero bufashwe miri nyine abashika kuri 5 barimo n'ufise ipeti rero rya majoro nk'uko biriko biraboneka. Amakuru dukesha umwe mu bagwanyi ba M23 yaraganiye n'umumenyesha makuru ngaha mu Minembwe nyine muri Kivu y'Amajyepfo, atashatse yuko imyidondoro yiwe nyine yomenyekana. Yavuze yuko ingwano y'uyu munsi yaje gutuma Abarundi bongera kuhababarira cyane, barakomereka, abandi baca barapfa, abandi barafatwa amatekwa, abandi baca barakizwa nayo bameze kuko biboneka. Yanavuze ko kandi nyuma yo kwigarurira Ruhinja umuhari M23 n'ubundi nk'uko bigaragara wakomeje gutera imbere nyine ugana ku rubuga nyine rwa Twangiza Mining rurereye munsi y'ibirombe 5 nyine uvuye ku mugwa mukuru wa Rushinga muri Sud Kivu nk'uko biboneka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi irasanzwe ari societe cange ari kompanyi ya mbere nyine yari ifiswe n'umuryango nyine w'abanyakanada. Banlo yarafunguye irihunguriro nyine ritunganya amabuye ya zahabu nyine muri 2014. Kuva icyo gihe nyine isosiyete yaraguzwe n'ibihugu byinshi n'ubundi bifite umugwa mukuru nyine Ubushinwa nk'uko byoma bigaragara. Kugeza ubu ngubu nyine urwego rwo kwivuna abansi mu Burundi rurakibereye mu gacerere, naco ruratangaza kubiriko birashikira abanyagihugu b'Abarundi cane abari muri iyo ngwano kuko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu abatari bakeya bariko baribonekeza ndetse bakanagaragaza neza yuko ibi bintu bikomeje kugenda biratera impungenge ndetse bikomeje kugenda biratera amakenga. Abatari bakeya bariko baremeza neza yuko iyi ngwano iriko irabera muri Kongo ikomeje gutuma Burundi buratosekara ku rugero rudasanzwe, ndetse bakaba bariko barapfusha abasirikare benshi nk'uko byoma bigaragara cange uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga.
Kugeza ubu ngubu rero abanyagihugu benshi n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bariko barasaba yuko General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo nka Brigadier General Gasupari Baratuza umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi n'abandi bagiye batandukanye bakwiriye gukora ibishoboka byose kugira ngo barabe rero ingene botanga canga se barabe ingene bukuri ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba botanga inyishu kubiko birashikira abasirikare b'abarundi cyane cyane nga muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nkuko amakuru akomeza kugenda tugeraho abivuga. Tugaruke kubiriko rero biravugwa nanone nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi harakomeje kuvugwa ibintu bikomakomeye cyane, harakomeje kuvugwa ibintu biteye impungenge cyane uko bizoma bigaragara mu gihe himirijwe amatora y'abashinga amateka ndetse n'abagenama b'imitumba n'amakomine. Harakomeje kugaragara ibikorwa nyene bigendanye no kunyuruza abantu, harakomeje kugaragara ibikorwa cane cyane bigendanye no gupfungira abantu busa, aho benshi bama bagaragaza neza yuko mu gihe nyene hatagira igikorwa canke hatagira igihinduka cane cyane aya matora adashobora kuba yoba mu muco no mu mwisanzure, kumva zuko bamwe rero mu badahuje ivyumviro n'uyu mugambwe uri ku butegetsi nyine CNDD-FDD bashobora gukomeza gutosekara nkuko amakuru yoma aratugeraho abivuga. Ni mu gihe hakomeje kugenda hagaragara abantu bamwe na bamwe bariko baranyuruzwa. Kenny Claude Nduwimana yarahagaritswe n'iperereza muri Gitugu 2023 co cimwe na Medard Muhiza umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano. Petero Nkurikiye yarabagirije gutuka abategetsi ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu. Yaravuze ko ari bo rero bakoresha imbuga ngurukana bumenyi nka King Umurundi n'umuhinga yigenga kuri Twitter nyine canke kuri X. Medard Muhizi yavuye ari kugwa, Kenny Claude acaragumayo. Aba kandi bariyongera ku bandi bariko baragereko nyine amabi menshi kugira ngo nyine baburabuzwe nga mu Burundi. Muri Mukakaro 2024 Kenny Claude Nduwimana yaraburanishijwe na TGI Mukaza. Urubanza ruca rero mu mwiherero. Ico gihe twaratanze nayo nyine hano turavuga neza ko rero ko tuzirera nyine King Umurundi nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho cange nkuko amakuru akomeza kugenda atushikira nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho ko abo bantu ataho bahuriye rero na Kenny Claude Nduwimana. Narasabye ko rero sentare itokora ikosa rero nyine byo gufatira ku kinyoma nyine mu rubanza izocira Kenny Claude. Urubanza rwaraciwe nyine muri Myandagaro 2024. Kenny Claude yaraciriwe gufungwa amezi 8 ndetse no gutanga indishi y'akababaro ashika ku bihumbi 50 ku bihumbi nyine 50 by'amarundi. Yaragiriye icaha cyo gutuka rero Colonel Innocent Alfred Muslemo, ico guhungabanya umutekano aracezwa nkuko bigaragara. Kenny Claude Nduwimana yaramenyeshejwe urubanza haciye amezi 3 muri Munyonyo rero 2024 aho yaza amaze umwaka urenga muri Munyonyo. Muri Kigarama 2024 Kenny Claude Nduwimana yaragiye kubaza rero muri sentare y'iyungururizo ya Bujumbura ko rero Pariquet yoba yaroguruje urubanza. Baramuhaye urupapuro rero gwemeza ko Pariquet itunguruje n'igihe nyine co kunguruza cari cyaheze. Mu ndwi iheze rero kwigerekezo ya 30 kwezi kwa 2025 Kenny Claude Nduwimana yaragiye abona atumwa ko kuburana muri sentare y'iyungururizo. Ni ukuvuga yuko nyine Pariquet yitwaye ikiringo cayo cyaramaze guhera kure, niyo ubungu nyine ararindiriye ingingo ya sentare. No kuvuga ko rero Kenny Claude Nduwimana amaze rero amaze nyine mu munyururu imyaka 2 n'amezi 6 kandi yari yaraciriwe gufungwa amezi 8, amaze kurenza amezi 22 ku gihano yarahawe. Muslemu yararahiriye ko rero Kenny Claude Nduwimana atazomuvana nyine mu munyururu. Kenny Claude Nduwimana aramaze kwandika amakete menshi atabaza abatwara Uburundi, aramaze gutanga ubutumwa rero nyine atabaza, byarananiranye ko rero yore kugwa.
Mwikete rero yandikiye umukuru w'igihugu muri ndamukiza 2025 Kenny Claude Nduwimana yerekanye ingenere nyene yarahamwe kenshi na Colonel Innocent Alfred Muslemu aravuga ingene iyo ntwazangabo yamuzanye ibikoresho byo kumenyesha nyene amakuru butwaye amadolari 2016 hari audio nyene herutse gusohoka ivuga yuko Muslemu yaragerageje kumunyuruza inshuro zitatu Imana irakinga kubera igihe cose baza kumufata basanga Kenny Claude ari kumwe n'uwundi muntu. Hari nabagerageje nyene guhanura Muslemu abishura kuri ngo Kenny Claude Nduwimana nyene niyandike iketi ryo kumusaba ikigongwe. Kenny Claude Nduwimana n'abashingwa manza baratahuye ko rero ari umutego kugira Muslemu aronke ibyagiriza akoresha. Amakuru akomeza kugenda atugera rero nuko uyu umugabo warahoze ari ntwazangabo ndetse aragendana nyine nabandi bategetsi bakomakomeye cyane nga mu Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga hakomeje kugenda harafatwa nabandi benshi. Uyu Alfred Muslemu abantu baramuzi cyane mu myerekano iraherutse kugaragara nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru akomeza kugenda aratugera rero muno mwanya aravuga yuko uyu nguyu ngadashobora kuba iyo murekura mu gihe bivugwa yuko hari abandi bantu bashika muri batanu nyene kuva yogaruka nga mu burongozi canke mu mabanga nyene y'igihugu c'u Burundi. Uyu Alfred Muslemu ngo amaze kugenda aranyuruza ndetse bamwe bakabugwa irengero ibikomeje gutuma benshi bavuga yuko nyine uyu mugabo yagarutse kugira ngo acarifashishwa na bamwe mu bategetsi bakomakomeye cyane ndetse amakuru akomeza kugenda aratugeraho akaba ashimangira ndetse agaragaza neza yuko mu gihe mu Burundi ihimirijwe amatora ubu ngubu ibikorwa by'imbonera kure biriko birakora ibara hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kugira ngo bame baragiriza abantu nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Kugeza ubu rero abanyagihugu benshi bariko bareyamiriza iri bara ririko riragenda rigaragara nkuko bikomeje kugenda bigaragara ndetse benshi bakaba bakomeza kugenda bavuga yuko ibi bintu bitori bikwiye nyene hakwiriye nyene kuba hagira ibikorwa bimwe na bimwe bishobora nyene biheruka ibikorwa nyine bimwe na bimwe bishobora kuba byotera indyane nyinshi cyane kubigendanye cyane ibyumviro bya politike bivuga yuko kandi abo bose bariko barafatwa bari bamwe rero mu badahuje ibyumviro n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nkuko byama biboneka. Nga mu Burundi indongozi nkuru rero zigiye zitandukanye mu Burundi zirakomeje kugenda by'umwariko zirikora nkaho nyene atawundi muntu azijejwe canke azirongoye ku buryo umuntu aca muragirana ikibazo nyene agaca aragufungira ubusa agaca aranakubeshyera. Benshi baremeza neza yuko mu gihe himirijwe amatora usanga abantu baba basaba kwitonda ndetse no kwigengesera kumva zuko iyo himirijwe amatora usanga bari ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Abaheruka kwitaba Imana barashinguranywe nyine iteka umwe rero muri abo ntiyashinguwe nyine abanyagihugu barabinegura cyane kwigenekerezo ry'uno munsi niwe rero hari hateganyijwe igikorwa rero cyo gushingurana iteka bamwe batatu baheruka kwitaba Imana mu bunywero New Star ku mugwa mukuru rero w'intara ya Bubanza. Ibyo bikaba byari bimaze imisi mu buruhukiro ibyo biziga byari bimaze imisi mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru rero bya Bubanza. Inzego za leta zarafashije gushingura nyine ikiziga c'umupolisi Egide bashira hishize nyine n'ikiziga c'umukobwa Lea Manirakiza ariko umupolisi Jean Claude Bizimana batazira kirenge banse kumuhamba ikiziga cyo nyine caragumye mu ruhukiro bw'ibyo bitaro. Abategetsi baravuze ko ataburyo rero bwa leta abokoresha nyine mu kumuhamba kuko rero ari we yakoze ibara. Aho nyine abategetsi baraciye bavuga yuko abiwe bazironderera uburyo rero bwo kumwihambira. Ibyo abanyagihugu barabinegura kuko rero nyine mu nteguro byari biteganyijwe yuko bose bashinguranwa iteka mu buryo rero bwa leta. None ni igihano nyine bahaye ikiziga byoba bimeze gute? Abategetsi babikoze nyine nko guha igihano ikiziga c'umupolisi Jean Claude Bizimana kuko rero nyine bashigikiye nyine yuko banse gukoresha uburyo rero bwa leta bivanye kuko rero ariwe yagandaguye abo babiri. Ariko iyo ngendo niyo nyine niyo gutera ibyatsi kuko rero bitandukanye n'imico rero y'ikirundi. Naho uwo mupolisi ariwe yakoze ibara abategetsi bategerezwa kubashingurana iteka bose nkuko rero byari biteganyijwe.
ngira ngo mu minsi iheze twarabashikirije inkuru rero nyine yarabaye muri ko gice ngaha nyine mu ntara ya Bubanza aho umupolisi yarinje mu nywero New Star aca arasanga mugenzi we nyine bari bafutkanyije mu cungira umutekano buri amatari w'iyo ntara ariko arayaga nyine n'umwigeme yarakoraga muri ubwo bunywero ubu baca baraterana amajambo umwe aravuga yuko ari we munywanyi wo mukobwa undi akavuga ko ari munywanyi we nyine baca acaraduka intureka maze umwe yaraje uwo mwanya nyine aca ararasa mugenzi wiwe nyine ararasa nyine n'umukobwa mu nyuma biza kurangira nyine nawe abashije kwirasa bose ko bashika muri batatu nyine baca barapfira ngaho nyine muri ubwo bunywero ibingibi byarakomeje gutera impungenge byarakomeje kugenda biratuma abatari bakeya nyine bavuga yuko iki gihe gikomakomeye cyane ndetse iki gihe gikaze ndetse kugeza no mwanya bakaba barumiwe abadukurikirana nyine baratanze ibyumviro byabo baramenyesha yuko nyine mu gihe akazi ko bagahejeje cyangwa baragiye mu karuhuko bakwiriye nyine kuba bofata ingingo yo kuba batoshobora kwinjirana ibikoresho nk'inkoho nyine mu bunywero nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga bashimire abakomeza kugenda baratugeraho cyangwa se amakuru akomeza kugenda adushikira bakomeje kugera baradukurikira tugereke mu kanya turabiramye andi makuru agezweho.